Ndababwire ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi ndababwira yuko icoroshe ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Iri jambo ndabizi yuko mumaze kuryumva kenshi cane. Umuntu akubwiye kugira ngo wiyumvire gatoyi kuri rino jambo, woryishurako iki? Imbere yo gutangura kino kiganiro, reka tumanze turabe uyu mugore yahuye n'uyu mwana hanyuma bakaganira gatoya. Umunsi umwe rero umugore yabajije umwana wo muri quartier ati mbega ushaka kuzoba iki muri kazoza kawe? Uyu mwana nawe arishura ati ndashaka kuronka amafaranga menshi cane. Umugore arasubiza ati mwana, burya wewe urasoma Bibiliya? Mwana nkunda, burya wewe urasoma ijambo ry'Imana? Umugore ararakara cane, arashavura, aramubwira ati ntuzi ko bigoye cane ku mutunzi kwinjira mu bwami bwo mw'ijuru? Ahubwo icoroshe ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Ibi rero abantu benshi usanga arivyo babamwo. Mbega none nk'umuntu yiyumvira gutyo, nk'umuntu abaye muri uko kuri, wowe womuvuga kwiki? Uno musi tugomba tuganire kumbure ku bintu abaprofete badakunda kuvuga, ku bintu abarimu bawe badakunda kuvuga, ku bintu abapastori badakunda kuvuga, kuko uravye neza bano nabo iyo bavuye canke ukuntu baje canke ukuntu bigishijwe, usanga nabo nyene ubaravye ku ruhande rwabo, ku buzima bwabo, usanga hari ibintu bitagenda neza. Na cane cane ku vyerekeye amafaranga, ku vyerekeye ubukene, ku vyerekeye ubutunzi. Ndabizi yuko mumaze kubibona hirya no hino. Nashaka maze ndakubwire yuko amadini yose ari muri Afrika yaje ava hanze. Sinzi iki kintu yuko ukizi. Sinzi yuko iki kintu yuko ukimenya ubu nyene canke ukizi. Ariko iryo dini agasanga uri mw'idini canke idini ririya, nagomba ndakubwire yuko atavukiye muri Afrika, ahubwo n'amadini yavuye hanze araza muri Afrika. Uno musi abakristu barahari muri Afrika. Mbega none gukizwa canke abakristu vyatanguriye muri Afrika? Niho vyavukiye? Oya namba. Mbega Isilamu yoyo yatanguriye hehe? Isilamu yavukiye hehe? Isilamu yavukiye mu Barabu ahantu bita Arabie Saoudite. Uno musi noca ndakubaza ikindi kibazo kivuga kiti mbega Yesu wewe yabaye hehe? Mbega Yesu yatanguriye hehe? Yesu yatanguriye hariya muri Israeli, ni mu Bayahudi, ni mu Buyahudi. Reka rero twibaze kandi kuri kano kabazo. Kano kabazo kandi ni akabazo gakomeye cane. Mbega none aho muri Israeli, mbega Israeli ni igihugu gikenye? Ndakubaza wewe hanyuma unyishure muri commentaire. Nyishura muri commentaire umbwire. Mbega aho muri Arabie Saoudite, Arabia Saoudite aho mu Barabu, mbega abo Barabu barakenye? Arabie Saoudite irakenye? Mbega aho i Roma mu Butaliyano, Ubutaliyano ni igihugu gikenye? Reka turabe za USA, mbega USA ni leta zunze ubumwe za Amerika, ni ibihugu bikenye? Mbega Ubwongereza ko ariho tubona hariho amabibiriya menshi ari mu Congereza yavuye, mbega ni igihugu gikenye? Mbega ubu Swede murabizi yuko ari abamisiyoneri benshi b'Abanyafrika bagiye kwiga, gushika n'uno musi hari abakigendayo. Mbega kiri mu bihugu bikenye? None agasanga ivyo bihugu vyose bidakenye, kubera iki mwemeranya n'umuntu ababwira ko mutegerezwa kuba abakene kugira ngo muje mw'ijuru? Mbega none twibaze gatoya, aha aya madini yavukiye muri bino bihugu duhejeje kubona amadini yavukiye, mbega mwibaza yuko batazoja mw'ijuru?
kahise none katubwira iki? Reka turabe kahise ico katubwira. Ku bisanzwe kahise ni iki? Kahise twiga ivyabaye muri kahise kugira ngo bitubere ibitwigisha gutahura k'ubu, hama dutegure kazoza. 1930 ni haraheze imyaka myinshi cane, haraheze imyaka hafi 90. Mu 1930 hariho ibinyoma vyinshi aho hirya mu za Burayi vyaza birakwiragira bivugwa yuko abirabure bafise imirizo banyegeza mu mapantaro yabo. Ibi ndabizi yuko ushobora kuba utari bwavyumve, ariko reka ndabikubwire yuko aho hirya mu za Burayi hariho abantu benshi bizera yuko abirabure bafise imirizo banyegeza mu mapantaro yabo. Hanyuma rero igihe kimwe hariho umuprofesere wa ngaho hakurya i Kinshasa, yari mu rugendo rwiwe aho mu za Burayi. Ico gihe yari mu bantu bamukunda, abantu bamenyeranye, baramubwira ati nyakubahwa profesere, ariko turagusavye n'ukuri, urazi yuko tugukunda cane, urazi yuko uri uwo mu muryango, urazi yuko tukwitaho, urazi yuko ata kibazo wogiranira natwe, ariko twashaka kumenya mbega ko hariho abantu bavuga yuko mwebwe muri Afrika, mwebwe abirabure mufise imirizo, none nivyo? None nivyo? Burya ngaho mw'ipantaro iwawe uranyegeje umurizo. Biratangaje cane gose kandi biratwengeje, ariko uku n'ukuri dutegerezwa kuvuga kugira ngo dushobore kukumva, hanyuma natwe twigemwo ikintu gishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Hanyuma rero uwo muprofeseri avuga ati oya, nta mirizo dufise. Baramwinginga bamubwira ati turagusavye, yamara turagusavye nukuri kura impuzu, nukuri urazi yuko atari ukwanka, kura impuzu tuvyirabire tubone yuko ata murizo ufise ngaho mw'ipantaro, turabe yuko ata murizo ufise ngaho mw'ipantaro. Hanyuma rero wa muprofesere arakura ya mpuzu aramanura, arabereka yuko ata murizo afise mw'ipantaro, gutyo babona yuko ata murizo uhari. Vya bindi bari bizeye, vya bindi bari babwiwe, rwa rukurukuru rwavuga hirya no hino, barabona vy'ukuri yuko ata murizo abanyafrika bafise, ata murizo abantu birabura bafise. Hanyuma amakenga arahera. Imyaka myinshi rero hariho abagiye baratubesha batubwira amakuru atariyo, batwereka ko tutari abantu. Murabizi yuko ivyo vyabaye, batwereka yuko tutari abantu. Hariho rero ububeshi bwagiye burakwiragizwa n'abatwigisha, kuko nabo bari muri abo bantu bakenye. Hanyuma ivyo binyoma bigumiza abantu benshi mu bukene. Bibiliya burya gushika n'uno musi hariho abantu bayitahura ukutariko. Gushika uyu munsi hariho abadatahura ico gitabo, bakagitahura ukutariko, hanyuma bakacigisha abandi ukutariko. Ivyo bintu mubitahure, mubimenye. Uno munsi reka nsubire ndakubwire kino kintu, hanyuma kumbure uraza kumbwira ico uciyumvirako. Yesu wenyene avuga ati naje gukiza abagwayi. Okay, muvyumve neza, naje gukiza abagwayi, nazanywe no gutangaza inkuru nziza mu bakene. Yaravuze n'ibindi bintu vyinshi yaje gukora, ariko reka dufatire kuri bino bintu bibiri. Yaje gukiza abagwayi, yazanywe no gutangaza inkuru nziza ku bakene. Reka twihe akarorero gatoya, okay? Tubaze akabazo ngaha gatoya. Mbega ko avuga yuko yaje gukiza abagwayi, yaje kugira ngo bakire canke bagume bagwaye? Nyishura muri komantere, nyishura ngaho muri komantare ngaho hepfo, uco nyishura. Mbega avuze yuko yazanye inkuru nziza mu bakene, yashaka yuko abo bantu baguma mu bukene, canke yashaka yuko abo bantu bava mu bukene nabo bashobore kuba abakire? Turacyabandanya tuvuga. Reka dufate akarorero gatoyi kuri bino bintu duhejeje kuvuga. Dufate yuko ufise umwana wawe amaze imyaka myinshi arondera akazi, ariko adashobora kuronka akazi keza. Okay? Ibi nibaza yuko bitahuritse. Amaze imyaka myinshi arondera akazi, ariko nta kazi keza araronka.
ariko umunsi munaka arasohotse mu gitondo aritoye arasohotse, hanyuma ku mugoroba aratashe akubwiye ati papa canke ati mama ndagufitiye inkuru nziza. Mbega none iyo nkuru nziza nuko yabuze akazi canke nuko yaronse akazi keza yifuza? Ndagusavye unyishure ngaha muri komantare, unyishure ngaha muri komantare tuyage. Kudatahura rero ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya vyatugumije mu mwijima imyaka myinshi, bigumiza benshi mu bukene. Abanyafrika benshi ntituratahura n'Imana, ntituratahura n'Imana ico arico. Twiyumvira yuko Imana ari umuntu afise Imana ifise ishusho ya twebwe canke ifise ishusho y'umuntu, ikaba ifise ivyanwa vyinshi ngaha, ari umuntu w'umutama yicaye ku ntebe yayo hariya mw'ijuru, hanyuma ijejwe guca imanza gusa. Ariko nagomba ndakubwire yuko Imana ni nka kurya k'umurefa, arbitre muramuzi mwese. Dufate yuko ni muri ca gihe ushobora kuba uriko uraraba umupira w'amaguru kumbonesha kure yawe hagati ya Real Madrid na Barcelona, your best team. Ntuba wifuza na gatoyi yuko uwo murefa canke arbitre ahengama, kuko n'ukuri vyogushavuza cane ukumva urababaye. Igihe igitsindo cinjiye neza kiba cinjiye, kitinjiye ntikiba cinjiye. Aguma hagati na hagati, agerageza guhagarara hagati na hagati, kutke kut, naho hoza iki avuga ati jewe mpagarara hagati na hagati, ntahengamira hariya canke ngo ahengamire hariya. Nico gituma ijambo ry'Imana Bibiliya wari ukwiye kuzohora uryisomera, ukarisoma wowe nyene, kugira ngo ntugwe mu mutego w'abantu bashobora kuba barondera inyungu zabo, bashobora kuba bashaka gukwiragiza amajambo atariyo, bashobora kuba bayigisha bivanye nabo nyene ukwemera kwabo aho kugera. Wewe uyisomere gutyo ushobore kuyitahura. Gushika uyu munsi hariho abizera yuko Yesu yari umukene, yari umworo. Abantu benshi, hariho abakizwa benshi bari mu mashengero, buzuye amashengero, bizera yuko Yesu yari umukene yari umworo wa nyuma. Ariko nagomba ndakubwire yuko atari vyo na gatoyi. Ivyo uko kwizera kwawe, ico kintu kikubwira gutyo, nagomba ndakubwire yuko atari vyo na gatoyi. Sivyo na gatoyi. Mbega uwo ububasha nk'ubwo Yesu yari afise amasaha make gusa, uba wabaye umuntu w'igitangaza, uba wabaye umuntu w'igitangaza kw'isi yose. Reka ndakubwire kino kintu, umenye kino kintu gikomeye cane ku butunzi. Ubutunzi kubisanzwe, ubutunzi niki? Ubutunzi ni ubushobozi ufise bwo gukemura ingorane z'abandi. Ibi abantu benshi ntabwo bazi yuko kugira ubutunzi ari ukugira amafaranga menshi, kugira ubutunzi ari ukugira amazu menshi, kugira ubutunzi ari ukugira imodoka nziza nyinshi. Ariko sivyo, mwumve gatoyi. Ubutunzi ni ubushobozi ufise bwo gukemura ingorane z'abandi. Muvyumve neza muri kino kiganiro. Ikiganiro ni ikiganiro gihambaye cyane, ni ikiganiro kiryoshe, nibaza yuko kizakugurura amaso ku bintu bimwe bimwe. Ubutunzi n'ubushobozi ufise bwo gukemura ingorane z'abandi. None wowe ufise ubushobozi ubwahe bwo gukemura ingorane z'abandi? Nakabazo gatoyi, uca unyishura ngaho muri commentaire canke wihorere wironderemwo ubwo bushobozi ushobora kuba ufise. Nagomba kubwire yuko umuntu yitwa Jesus yashobora guhindura amazi mu muvinyu. Jewe nk'umu entrepreneur umpaye ubwo bushobozi uyu munsi, noshobora guhindura Tanganyika yacu umuvinyu ukawudanazwa mu isi yose. Uravyumva? Noshobora guhindura Tanganyika yacu uwo muvinyu nkawudandaza mu isi yose. Mu ncamake hariho ububeshi kuvyo umuntu agenda arizera, hariho ububeshi kuvyo twagiye turabona, hariho ububeshi kuvyo twagiye turasomerwa. Muravyumva? Burya Imana iratunze cyane, yaremye itunga. Imbere yo kuturema yamanje kurema itunga. Imbere yo kuturema yamanje kurema itunga. Yarasizeho ubutunzi. Dutegerezwa gukoresha ubwo butunzi mu gukora ivyiza no guhindura ubuzima bw'abandi bantu badukikije. Uvyumve neza. Utegerezwa gukoresha ubwo butunzi mu gukora ivyiza
no guhindura ubuzima bw'abandi bantu badukikije. Uvyumve neza. Nibaza yuko muri kino kiganiro wizemwo vyinshi cane. Nizera neza yuko utazogenda uravuga ngo nta mutunzi ngo azobona ijuru. Nibaza yuko rino jambo urikuye mu mutwe wawe. Nibaza yuko utazosubira kugenda uravuga ngo nta mutunzi ngo azobona ijuru. Nizera neza yuko utazosubira kuvuga ngo ubutunzi ngo ni bubi, ariko ubone yuko ahubwo ubukene ni bubi cane gose. Ubukene ni bubi cane bwose, dukwiye kubugwanya tukaba abantu bameze gute? Tukaba abantu batunze, kuko icazanye Yesu Kristo ngaha kw'isi kwari kugira ngo abwire inkuru nziza abakene, ababwire yuko abakuye muri ubwo bukene. None wewe nawe ushaka kuguma mu bukene gute? Hanyuma kandi Yesu Kristo yaje kugira ngo agutangarize inkuru nziza yuko uvuye muri ubwo bukene. Reka tugarukirize ngaha. Ndagushimire cyane kubona wadukurikiye. Ndagushimire ko wakurikiye kino kiganiro. Ndizera neza yuko ari ikiganiro gishobora kukwigisha ibintu vyinshi, ikiganiro gishobora kukubwira ibintu vyinshi. Hanyuma reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gutera imbere, dushobore gushika ubutunzi. God bless you. See you in the next video.